igira nimero 12 indirimbo yasohotse muri album Ikete. Bariko barashutinga indirimbo Ikete, Vishu ku nshuro iwe ya mbere mu Burundi buzima yarayagize ibintu biratangaza abantu. Imodoka ya Fambura yizi. Urayibara ukuntu imeze? Ndayibona neza ukuntu imeze. Niyo bakinishije. Bariko baramena amatara, bayimena parabolize. Uriko urumva? Bamena ikiyo kiyaca imbere, bamena n'amatara. Bamena itara kandi. Iki ni ikintu cyatangaje abantu benshi batari bake baravuga ati none Vishu c'est quoi? Iyi mitari kiravahe? So je kintu ngira mvuge kwino ndirimbo indirimbo Dufiki nubaza ko abantu benshi barayizi bice muri album zitandukanye ariko kandi ikijanye n'ino ndirimbo byatangaje abantu benshi ko Vishu bashobora gufata amasanamu y'indirimbo ya manager wiwe hamakayimena ibiyo kayimena kandi na donc n'amatara yose y'imodoka imbere ariko imodoka yasinzika ironoyekara novuga ko ntabwo gwabayirwa habwo ni acting donc ni move iri mu ndirimbo Dufiki. Yes, ugiye kubira ku rundi ruhande iki n'ikimenyetso cerekana yuko mu muziki harimo amahera. Nushobora kumbwira yuko ushaka kumena amahera au ushaka kumena imodoka nka kuriya uzi yuko kabisa uza kwikoresha ku mafaranga wisopye atazogaruka. Ari nkunda kuvuga bwana Rubambo umuziki urakonsoma. Umuziki urakonsoma kandi nawe urakonsoma. Umuziki utakonsomye ntushaka kugukonsoma ntibikunde. Umuziki utagutwa amafaranga ntushaka kukuramo amafaranga. Bisobanura ngo nyimba yemeye kumena nani y'imodoka akamena kandi n'ibyo by'imodoka nuko abazi neza ko visibility ya bino bintu izomuzana umusaruro. Umva wo kitakazi gute katagukonsomye no katagukonsomye gute rega ntushaka ko indirimbo dafise ikintu umuntu ashaka kuvuga nka umuntu ashaka kuvuga ati gute umuntu ashaka kuyomenya imodoka nuko ni move donc indirimbo yaza kuba yisiguye igasigura n'ibintu ashaka ko karakora muri ndirimbo. Ibintu vako n'igihe ashize hanze album yiwe hari take ya mbere kuno kwezi kwa 12 yashize hanze album yiwe ndavuga Vishu Love Ikete twarayibonye byabereye ku mutwenzi n'abaremvye benshi atandukanye harimo na Stanish n'abandi baremvye kuva ngaho mu gice Burundi nka New Generation nkuko bitangaje ariko kandi navuga ko yatanze n'ubutumwa ko agiye no gushira hanze amasanamu y'indirimbo azoba kandi ari kumwe na We Love Music hari mu DJ Fernando na Mani Boy. Reka turindire ivy'indirimbo n'ubundi biratanga umuco by this time kabisa amwitega amasanamu y'indirimbo imwe muri album yiwe indirimbo nimero 12 ubona yuko yayise Dufiki. Indirimbo tuyumvirize nyuma takindi wongira ko bwana Igor yastuyumvirize duce tuza twandana n'andi makuru kundi. Ariko nyene mbaze kintu urushiku neza ke indirimbo Dunizo soka Dunia. Basi dukoreshe logique y'ibintu by'iwacu. Yes, neza ko ivyo mbonesha amaso ijya ndirimbo iri kure cyane. Iri kure sana. Kuko yaba yari yiza kuba iri hafi. Ntiyari gutangwa na Dufiki. Amafaranga ikasha muri Dufiki yashize ko ari karashira muri Dunia. Aho bigeze biriko birangora cyane ko nshobora kubona Fernando na Manibo bahuriye mu ndirimbo. Biriko birangora cyane. Niyo nyene niyo ntambamye ugiye kura kundi ruhande niyo ntambamye izotuma guhura kwabo kwa basore izogorana kandi umva badahuye ntaze kubana n'umwe mu gihe yamaze gushaka ko bari kariko bagaragana niba vyumvamwo akumva yuko bo isohora ari umwe muri bajya babiri hamagaje isogwa n'abantu babiri okay savato zoyakira nk'ibisanzwe none mbaze mugabo batatu kabisa biri kure sana ko twabonye amajambo menshi ariko atera Fernando reka nshake ndanabigarukeko ariko kandi ni Mani Boy ataragiye kwira kimavuze kwa bino bintu bijanye n'indirimbo ngena ashobora kubikora amasanamu ariko na mugenzi we DJ Fernando ariko kandi amavu yaho Fernando kawe yemeye buno butumwa azohava yemera ko ashobora gukora indirimbo agakora amasanamu na mugenzi we Mani Boy biciye kuri Vishu Love. Ikibazo yavyemeye wenyene kandi niyemereye mugenzi we kandi ntamutegeka urumva ngaho biragoye je numva twabandanya tukabitega amaso ebana reka tubitega amaso tubirinde nkuko nabandi bafana umuziki wose muri rusange babirindiye mugabo ivyo mbonesha amaso n'ivyo mbonesha kubigaragarira kuvyo bariko batwereka biri kure sana twumvirize Dufiki ya Vishu Love agira kuri amasanamu duce tugaruka na programme ikurikira.